gituma iterambere ribaho. Mu bintu byatumye Burundi budatera imbere ntitwigeze twiyumvira guhera ku muzi. Twabona yuko ari uguhera hariya hejuru, hanyuma twese duca duhomba. Umuntu asomye mu gitabo cy'ijambo ry'Imana arabona aho umuntu atandukaniye n'igikoko, ubwenge, kuko Imana yatanze ubwenge kugira ngo ubwo bwenge bufashe kubandanya irema. Umunsi umwe twahuye n'umurundi akora muri NASA kuva mu 73 akora muri NASA none munsi. Hanyuma rero mu kumunzanira bambwiye bati burya hariho umusava w'umurundi araza kandi avuka ngaho Igitega nyene. Aje turaganira, niho mu nyuma namutebura ko ndamubaza nti je nagomba mbwire umusava no kuvuga iki. Umusava ni mbwira rero wewe ko bavuga ko umusava w'umurundi. Niwe yaciye ambwira ati musanzwe ati umusava ntikibaho, ati ni umuchercheur. Avuga ati nk'ubu urashobora kuba ubona ikintu gikenewe mu buzima bw'abantu, ati ukaraba ibintu byose biriho Imana yaremye ingene biterateranya kugira ushike kuri ca kintu gikenewe, ugasanga urabuze nk'akarema kamwe. Ati ico gihe rero utangura kurondera ako karema kaboneka gute, kugiye mu butari utakabona, waja ngaha ntakubona. Ati ukiyumvira ingene ukaremantanya. Ati rero iyo ukoze ukakaronka kagashobora guca kontribuwa kugira ngo cya kintu gikenewe iboneke, ako karema kagatora katabaho. Ati wewe ni recherche wagize barakakwitirira. Kugira rero ubishike ko murumva yuko uba wiyumvira icyo ushaka gushikako. Ubwonko rero ni ikintu gikomeye cyane, ubu bwenge Imana yaturemanye, kandi umwe wese Imana yamuhaye ingabirano yiwe. Murakoze cyane n'icubahiro mukuru w'igihugu ciza cacu c'u Burundi kuri aka kanya muduhaye. Nitwa Jean Didier Irakoze, nkaba ndongoye ishirahamwe ryitwa Infonet riko rikora digitalisation mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi. Hagurutse kugira ngo nshikirize ibintu bibiri. Icya mbere nari nifuje guhera ku ngabire n'icubahiro ijanye n'ivyo bikorwa turiko turarangura mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi. Imbere y'uko mvuga iyo ngabire nagira mbanze mpere kuca iyo ngabire izokora. Uyu munsi mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi hari logiciel ihemba abakozi ba leta yatanzwe n'umunyamahanga. Iyo logiciel gushika uyu munsi yoshaka yoyizimya ivy'imishahara bikayangara, kumwe mwabivuganye n'icubahiro. Turi controle n'umuntu atari ngaha mu gihugu ciza cacu, no kuvuga umunsi le condition yosaba batozumvikana ko yobizimya, abakozi ba leta bagasiba guhembwa canke bikagenda ukundi. Iyo logiciel hari uburyo bwinshi busohoka buva mu kigega ca leta bugenda muri ya madovize igihugu gikeneye, bugenda kuriha kugira ngo ishobore kuba maintenu. Kuba iyo logiciel igiyeho bishoboka ko amafaranga ashobora kuba amaze gusohoka yoba arenga $800 vy'amadolari agenda gukora n'ivyo bikorwa vya maintenance y'iyo logiciel. Twebwe rero tumaze gushikirizwa igikorwa cyo gukora ibikorwa vyo kudigitaliza ubwo bushikiranganji,
ntitwisunze amasezerano dufise ahubwo twarantisivye turaba n'imbere iyo tutarashika turatohoza dutangura gukora iyo logiciel ntitwagejeje aho twarasabye zimwe mu nzego murongoye z'ibanga barakurikirana baraduha aba informaticien karuhariwe baratugirira supervision turagira demonstration ya mbere turakora iya kabiri turakora iya gatatu n'iya kane barateba baravuga ati iyi logiciel irashobora guhemba abakozi mu gihe twozimya iriya muntu rero n'icubahiro mukuru w'igihugu ciza cacu c'u Burundi twebwe muri Infonet twashimye kubaha iyo ngabire y'iyo logiciel tuyibahaye biragoye gutahura kuko iyo logiciel irenza amamiliyaridi 10 canke n'ayarenga kumva rero ko tuyigabiye leta tuyibagabiye nye n'icubahiro hariho benshi n'ubu boshobora kudukorera ivyo ntovuga mu gihe babona ko turiko tuzibira aho bahora bakura kuko nta nkeka mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi hari ibibazo bitandukanye kandi murabizi nye n'icubahiro iyo logiciel turayibemereye muzotegura akanya bitabakundiye tuzobasanga aho muri tubagirire demonstration muyibone nareka kuza kwakira ingabire nawe uwo mwanya tubone murakoze cyane n'incubahiro tubarindiranye igishika kandi turazi neza ko n'uyu munsi bozimya gukora umushahara iyo logiciel yokigira rorevu yogira rorevu kubera iki kubera igihe twakora ivyo bikorwa bya digitalisation twariyumviriye methodology nziza yuko twobanza gukora amadosiye yose y'abakozi ba leta tukayashira muri ubuhinga bwa none bwitwa numerisation akaja muri logiciel rero twarahejeje gukora ayo madosiye naho hoba hariho ay'abantu voroki uyu munsi atarakorwa uyu munsi hafi ibihumbi 94 by'amadosiye y'abakozi ba leta ari digitalize ari muri logiciel twise Gisabo twahaye ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi no kuvuga ayo madosiye yose ari numerize uyu munsi twoshobora guhemba abakozi bafise ayo madosiye ari muri logiciel yangabire twabaha twabemerera no kuvuga twaramaze kwanticipa dukora ico bita integration kwiyo logiciel ya mbere ifise amadosiye y'abakozi kugira ngo umunsi mwotanga itegeko nye n'icubahiro bizoshobore guca bigira ko bikora twebwe rero turabakengurukiye cyane kuba mwaratwizeye ikigira kabiri ibibazo twarahuye byinshi cyane twarahuye n'ibibazo kuko iyo etape ya mbere yo gukora amadosi ntibyaheze kuko liste twakoreye ko y'abakozi ba leta bahembwe bari 150 barenga ko gato mugabo dukoze amadosiye tugwa ku 94 no kuvuga hariho ekare y'amadosiye ashobora kuba ashika 10,000 canke arenga no kuvuga rero hari hasigaye etape yo kuverifya kugira ngo leta imenye liste definitive y'abakozi ba leta ihemba hatarimwe bamwe twita ba fictive twama twumva hari hasigaye etape yitwa rusansuma generale y'abakozi ba leta iyo nayo rusansuma ikabiri muri iyo kontra nyene dufitaniye n'ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi mugabo uyu munsi turafise impungenge ko hari abandi baba bifuza gukora iyo rusansuma bigashobora guca bihuvya les résultats atandi mu gihe hari abandi bagiye kubikora batatanguye ya ntambwe ya mbere yo gukora ya madosi n'icubahiro turabatuye ico kibazo mu kidukurikiranire twifuza gushika kuri resultat twifuza ko twoshobora gukora niyo etape ya kabiri kugira ngo dushobore gusohora liste ya nyuma y'abakozi leta yohemba atagatozi hanyuma tukifuza ko
twoca tubandanya continuité y'ivyo bikorwa kugira ngo mushobore kugira controle totale y'ingene igihugu cohemba abakozi ba leta. Ni nicubahiro, murakoze cyane kuri kano kanya. Murakoze cyane. Digitalization kuri abantu amata mu kanwa nico gituma mu byo nayikeka nuko bazodusabota, bazotwononera benshi. Nivyo nk'ivyo bya rusasura fonctionnaire bategereza ku wahora biryamwo avuga ati amata mu kanwa aramvuyeko. Nico gituma mwokwama mwiteguriye ko tuzogira ama backup dushira ahantu hadashikwa. Naganda bibabwiye yuko muri pare turiko turubaka zose twamadusiga aho tuzoshira ama backup inaccessible. Ndabwira ntugize kudeta niho honyene zohashika, ahandi hazoshikwa n'uwushikanyweho, kuko ndabizi yuko no muri fonction publique barabibonye wenyene bapfa kubona ko hagira haba ikintu kikura amata mu kanwa umuntu aca gisabota. Rero nico ituma rero ko ari amasolution bonne gouvernance. Tugira amahoro. Kazina nitwa Bubuya Eri, nkafise imyaka 22 kwacanze kuza 23. Ndi chercheur muri intelligence artificielle kuri Université de Ngozi. Naragize amahirwe mwaka uheze mu banyeshuri 5,000 bagize application kuri bijyanye intelligence artificielle muri Benin muri formation yigishije muri Afrika. Nara muri 120 bashoboye gutorwa, akariho nakomeye cyane gose ubumenyi ku bijyanye na intelligence artificielle. Ndashima cyane ndi nibakwe kuba ndi ngaho genda ndabwiye ku mugambi twe ndakorerako ego. Nkuko ibiharuro bivuga muri Afrika hari abarimyi bashika 32 millions. Mu Burundi abarimyi bararenga 80% y'abanyagihugu basanzwe bahari. Ku biharuro Banki Mondiale itanga ivuga yuko n'imiburiburi PIB bihugu vya Afrika 60% iza biciye mu burimyi. Ariko naho bimeze uko mu biharuro FAO itanga irerekana yuko muri Afrique subsaharienne hari ikibazo ca insécurité alimentaire bishingiye ku ngwara z'ibiterwa, kuko hari igihe usanga nk'umuntu yarimye ibice 40% y'ivyo yarimye ashobora kubitakaza bishingiye gusa ku ngwara z'ibiterwa hamwe n'ibyo twita amaravageurs. Ikibazo dufise ahanini nuko usanga nk'akarorero nk'iyo imirima yatewe n'ingwara biragorana cyane gose kugira diagnostic, kuko nk'amalaboratoire ahari ni make, kandi ikindi naco umnyagirwa wese ashobora kugira accès kuri amalaboratoire. Niho kwiyumvira gukora application dukoresheje ubuhinga bwa intelligence artificielle hamwe na réseau neurone, kugira aho dushobora gukora application umyagihugu ashobora gufata ifoto, agafata ibabi na telefone yiwe, iyo foto ikabanvoye ku maserveur y'iwacu, kashigira diagnostic, kashigira analyse, igashobora guprediza ingwara y'igiterwa, ikakimubwira n'amarecommandation biopesticide cyangwa pesticide à utiliser. Iyo gikomeye nayo ikamubwira kumenya yogira maintenance kugira gume gikomeye. Muri uno mwanya iyo application ashobora gupima ingwara 37 hamwe na accuracy cyangwa precision ya 93%. Iratanga amarecommandation mu Kirundi hamwe no mu zindi ndimi z'inyamahanga. Ubunya turiko turakora kugira ngo tuve muri etape ya prototype dukore application ishobora gupima ingwara nyinshi dushikiriza bene gihugu. Ikindi kibazo twagiye turagira nuko henshi aho application abayigenewe benshi usanga bari mu misozi cyangwa usanga ya couverture ya internet ntihashika. Fuko turimvira ko dushobora kugira igakora mu buryo buri offline kugira aho benshi cyane gose ashobora kuyikoresha. Kuko kwa kabiri niho nagira amahirwe yo kugenda mu gihugu c'Ubufaransa, aho nagiye mu bapionnier mu Burundi bakora mu bijyanye na intelligence artificielle. Hari abashakashatsi batandukanye n'aba PDG b'amasosiyete akomeye nka Google na OpenAI, nibatubwiye yuko c'est le World Economic Forum au moins
muri 2030 hazobaho ajout ya plus de 7500 milliards de dollars ivuye kuri utilisation y'amaoutil ya intelligence artificielle. Nk'uko ngaho bagize projection yavuze yuko par ya Afrique ni 1200 milliards de dollars. Turifuza twebwe yuko rero muri iyo somme d'argent hobaho igice kiza mu Burundi, kuko ushingiye kuri PIB y'igihugu au moins plus de 39% ya PIB yinjira biciye mu burimyi, mu gihe umuntu ashobora kuminimiza le risque maladie birashobora gutuma hiyongera ko 12% ariyo ingana na plus de 840 millions de dollars. Hama turabashimira cyane gose, ubunya turaca developer prototype, tukaba tubasaba ko mudushigikira mufate umugongo kugira ngo dushike kuri resultat dushaka twifuza. Kuko ikindi kintu naco nuko kenshi na kenshi abarimyi bagomba barime ni gake bagira étude ya sol hamwe na semence bakarako ari compatibilité. Iyo byose turashobora kubikora dukoresheje ubuhinga bwa intelligence artificielle, kuko ino prototype twagize ni fraction y'ibyo dukeneye gukora ku bijanye n'uburimyi, kuko hari ibintu byinshi cyane rwose umuntu ashobora gukora akoresheje buno buhinga. Icyiza cyabyo ni uko ubu ahantu hakenerwa amamiliyoni menshi kugira ngo umuntu ashobore gukoresha ubuhinga bukomeye nka laboratoire, ashobora gukoresha telefoni yiwe gusa ikamuha precision ikanamugirira accompagnement. Murakoze cyane. Abanyeshuri bariko biga biology barakeneye cyane kubona ibyo baba bariko bariga, na cyane cyane nka bijya by'amaserire vegetale n'ibindi. Narumva shaka kubona ivyinyegeje twe tutabona mugabo batwigisha tukabifata uko. Ndavuga ati reka ngerageze, iyo narayikoze irakora. Haracyariho n'ibiganiro nagiye ngira hari mu myaka iheze, biracyariko kuri YouTube. Mu nyuma ndaja muri kaminuza kuri Université du Lac ngira igisata ca génie logiciel. Mvuye muri électricité industrielle muri CERIC sinashoboye kugirirwa amahirwe yo kwiga muri ETS, narayirondeye ndayisaba kuva mu 8 biranga. Mu nyuma ngeze mu kabiri muri kaminuza muri ico gisata narumvise ko hari abarundi bagiye muri leta zunze ubumwe za Amerika bagiye kugira competition mu bya robotique, mugabo ngo baciye banyika. Jewe nk'ivyumva ntangura kwiyumvira ku byukuri mbega bari basanzwe banabikora ngaha. Ndavuga ati uko biri kose bateranye ibyakozwe, ngomba nkore iyikozwe ivuye ku busa ndayikorere jewe, hanyuma ndabacarenjinga ca ndatangura ndakora. Mu nyuma amashuri tugeze aho tumera nk'abaheraheza muri ajya ama examen ya nyuma, ndagenda ndegera umudwayene wa faculté ndamubwira ibyo ndiko ndakora, ahubwo acambwira ati yigire sije ya fin d'étude, ca ndayikorerako. Nahejeje 2018 ca ntera ndonka akazi muri Kabu, ariko nkabona ingene mvyuka saa 12 z'agatondo, nkatonda nkasubira gutaha 18h, bikaca binsaba yuko nza kubyuka saa 5 nkakora gushika saa 10 ndiko ndiyigisha, kuko ku by'ukuri natanguye kuyikorera ko ntazi ikintu na kimwe, ntazi ingene hobby yubakwa, aho yohera naho yohereza, kuko cyari igisata gishasha. Mu nyuma nkoze amezi 2 ndavuga ati ibi bintu byondusha, ndahagarika akazi, ngomba mbanze nkore kwanza ibyanje, banze ndavyige ndabimenye, hanyuma ntangure kubikuza. Ca ndatangura ndakora. 2022 nageze gusoma igitabo hobo ya mbere ikora, hobo yikoresha iri autonome, nakoresheje washaka. Nakoze system isimira microprocesseur y'imashini iri programmable, ikoresheje logique yiwanje, nkayihereza logiciel iri abazi programmation iri totalement en hexadecimal, impapuro zine
ndayishiramwo irakora na presence ikora ya detecta mamine antipersonnel kandi yarakora. Mu nyuma ndabona ati uko biri kose iki gisata nikizonshikana kure kuko kugira detection y'amamine mu gihugu kirimo amahoro hoho bizofasha iki. Ndavuga ati reka ahubwo ndabe ngire reorientation, ndabe nkore mu gisata c'uburimyi kuko bizofata ku bantu benshi. Kuko uri kuraraba uno munsi abantu bariko bariga gose, kuba bariko bariga gose, abagenda kurima mu mirima batera bagabanuka ku munsi. Uno munsi genda umurimyi naho nkora ibya robotique ndakunda cyane uburimyi, ndabona challenge duhura nazo. Ufashe nk'umurima w'ihegitari ukavuga uti je ngomba ndima ibiharagi, umuntu ategerezwa gukoresha abakozi niburi 150 kandi bikafata igihe kirekire cyane bariko barabikora. Kandi muzi yuko periode ujya sezo ujya mwanya wo kurimamwo ni muto buri limite. Umuntu abakeneye kurima n'ingoga agaheza kugira ngo bironke umwanya w'imvura. Ndavuga ati iki gisata uko biri kose ejo kizoba gikenewe washaka cyane gose. Ndavuga ati ntegerezwa kukigumako. 2022 Innovation Week ya kabiri birabaye, ndapostira ndabaselektione ndaronka gashimwe cya. Ndavuga ati uno munsi ka robo kari kuvere n'impapuro kuko kari na ntunze na carton nta couvercle y'icuma yari ko cyari carton totalement indani hari ama circuit électronique. Ndavuga ati reka ndabe yuko no kazamura gatonya cya. Ndafata nariko ndakorera kuri projet ya UNICEF, projet yagira utu machine dufasha abana mu kubaririmbira, kubacira imigani no kubavugira ibitito mugabo avec commande vocale. Iyo projet turayikorera ko na equipe nari ndongoye irahera, amahera avuyemo cyafatanya na yandi ya Innovation Week cyantumako imashini hanze n'utundi dukompoza nkeneye kugira ngo nzamure ka robo gakisununure. Ndatuma ko imprimante 3D irashika imfasha gukora amantuza ama pièces ari en plastique ndayikoreye. Ndatuma ko haba ama oscilloscope n'ayandi makate microcontroller zirashika. Hanyuma muri ico gihe nakora robo ishobora gufasha mu byo kuvomera cyangwa gupompa imiti. Benshi ngaha ndazi yuko atari rya mbere bambonye. Hanyuma ariko n'ubundi ntiyari bwabe robo novuga ati yoja mu murima, kari gato cyane gose ntiyari gushobora kuja mu murima hanyuma ngo ina avance. Ndavuga ati none no bigenza gute? Haba abandi ba jeune ababo muri hogi ndanabashimire baciye bagira bati twe turifuza kudevelopa robotique mugabo turanifuza nuko tuzokoresha n'ibya intelligence artificielle ingo dukorane, wewe kumaze kubigiramwo uburambe ntitwosubira guhera kuri zero, ingo dukorere hamwe tuzoze turungurana ubumenyi dushire hamwe bike dufise mugabo tuduzanye. Ndagenda uno munsi nkorera muri ville. Uno munsi aho ngeze ni hehe? Mu mwaka uheze nyene icubahiro yaranteye iteka ndaronka agashimwe le premier z'ukwa gatanu nk'umwe mu bariko barateza imbere ico gisata c'uburimyi. Ariko hariho abibaza bati mbega none kumenga umaze imyaka myinshi cyane twumva ngo robo uriko urazikora zirihe ntawe urazigurisha. Nanje nkaca ngira nti oya ndacazikuza. Uyu munsi ngeze hehe sasa? Ngeze kuri robo ishobora kuba ipima hagati y'ibiro 70 na 80, iri presque aka modoka gato. Irashobora kuba commande na telefone ikoresheje wifi, narayigiriye na application ishobora gukorana, irandungikira amakuru yayo y'ingene iri kirakora. Irashobora gukomunika na satellite sans internet ni réseau cellulaire,
nkaroka amakordone GPS yayo ubu icyo ndiko ndagira ngomba kwintegramo intelligence artificielle ku buryo izofasha kubagara gupompa no kuvomera kandi yikoresha ikaca iturungikira ayo masanamu igenda irafata ku buryo ishobora kuvuga iti ahantu igiterwa kiratanguye kugwara ikaraba iti mbega nta tugitwe dukoko twuba turi mu mababi hanyuma ikayarungika apana yuko umuntu arima mugabo arindiriye yuko imvura izogwa cyangwa itazogwa ahubwo arima azi yuko azimbura ku by'ukuri jewe nicyo ndiko ndakorera ko muri kano kanya izobikora ibyo bikorwa ndanifuza yuko nka le 1er juillet izozira na defira imaze gukora ni robo izofise ukuboko ku buryo ishobora kugira ama analyse ushobora kurungika amadone ivyiri kiraraba ikabiri totalement intelligent rero uno munsi aho niho tugeze niho ndiko ndagerageza gukora kugira ngo ndabe yuko ejo no ndazi yuko abarundi hariho abarundi bafise amafaranga ndifuza yuko habaho abarundi bavuga bati turakwizeye turizeye n'umugambi wawe turashizemo umutahe tugire uruganda ikindi kintu nogira meme comme ni recommandation ndifuza yuko hobaho ini commission ya recherche et développement mugabo recherche fondamentale ni recherche utavuga uti ndakora uno munsi ejo nzoba natanze amafaranga mbame nzoba nayagaruye mugabo ni recherche iri novuga ati ni recherche de base imwe uza kuvuga uti ndiko ngerageza gukora amakaptere gukora ibintu bishasha niho byodufasha kuraba yuko ugwaruka ruriko rurakora ivyo bariko barakora iyo komisi izobijejwe iki kugira monitoring y'ugwaruka ruriko rurakora kugenda bakabaklasa par domaine ya recherche et développement domaine ya abageze kubishira mu ngiro n'abariko barabikorera muri recherche fondamentale hakaba rero n'abandi bavyaplika bakagabura ivyo bisata ntamwe bikunze kikaba kiri en parallèle na paege byo bari vyiza hariho abandi nabo usanga araba jeune batagirirwa ibakwe yo kugira amanota menshi ngo baronka amabourse ndifuza yuko hobaho igisata ca bourse temporaire kiri parallèle n'ibi bya bourse nka hamwe bavuga bati abajene bangahe bariko barakora reka tubarungike mu bihugu biteye imbere bagende bagira une visite d'étude bakagenda bakaraba sur le sol du gouvernement bakaraba aho abandi bageze ibyo bakora ibyo bakoresha hama bakabigarukana ku vy'Afrika ico kintu cyofasha cyane ugwaruka hanyuma hagaca habaho un financement à risque iri parallèle na paege kuko nk'uno munsi sinshobora kuvuga ati reka nsimbe nkore ngende muri paege nsabe ideni nzoriha mu myaka 3 alors que même les recherches ndazibandanya kuko uno munsi ibyo nkora ntegerezwa kubidevelopa kuko nta wundi arabikora ntegerezwa kubikora ari jewe ndabihereyeko ndiko ntanga inzira ejo nije bazorabirako nkagira manuel de développement y'ico gisata rero biragoye ingene noce ndagishira kuri marché kitaraba na fonctionnaire hariho le capital risque byo dufasha cyane gose ariko hariho iyo commission coba ikintu kiri présentable localement même à l'international aho byofasha ndisu abajene benshi cyane bari muri recherche murakoze cyane murakoze ubu ntubona ko abarundi bataye kumenya amahera bahembwe yabo uwo muntu yaduhenze byagenze gute oya nimwiyumvira abo turaciye ubwenge je ndatwenga nk'ubu uraza amaprix twahaye abantu bitwa ngo remeyere contribuable umukomeresa atsindiye isoko muri leta agaca yunguka imiliyaridi 3 agaca atagikori kuri yayandi leta imuhaye bagaca bandika gorosete avuye mu kigega barayaguhaye havuye ko akamanyu gatoyi baguhaye menshi havuye ko akamanyu gatoyi uci utaga kwikori ugaca witwa umutanga kora kome bagaca baguha prix
ntiwiyumvire umufonctionnaire ku mushahara bagakurako ipe bagaca bandika muri finance ngo recette ngo recette amahera avuye mu kigega havuye menshi haje makeyi ngo recette wa wundi yaduhenda arazi yuko ntimuproduiza aca kuzanira imfashanyo ngo apwe budgetere kugira uronye uzohembwa mu mwaka uza kuko urumva turabakonsomatere gusa kugira mu kwezi urumva ati apwe budgetere 58% mugahembwa ubundi bahagatangira akakuzanira kugira gusa amazi ntuze wige ugume ubona ko amaheru yafise kuko ugumuhembwa gusa kuvuka gushika uzorinda ubu mwiyumvire iyo yesheke twagize kuva Burundi bwikukira uvuze ngo kurima ngo guhamba amaguru ngo ukibona kurima ko ari ukwihamba umuntu agiye mu burimyi bamwita Nyarucari umunsi umwe ndamushikiranganje ntwaro hagati nyene nagirishije inama kujya bene gihugu mugirana inama ndababwira abarimyi no mutegeza kunyereka iyo amaheraja yanyu ni 80% y'umushahara w'abafonctionnaire uherera mu barimyi kuko bararya ni mu bibaha ku buntu none ayo mahera cajaye ubu niho ntanguye kubona mbonye ingene abarimyi bariko baraduga niho nabonye ivyo ari vyo nabibonye ubu je ndibuka ushora imbegete y'ibijumbu ikakuvuna umutwe bagaca baguha inoti y'abiri amahera abiri ugaca usanga ikiro c'umunyu kigwa 5 imbegete urumva imbegete y'ibijumbu urumva ifo kushora imbegete 10 z'ibijumbu kugira uronke ikiro c'umunyu nano bari gutungira amajana bacafata ingingo bati jako nzimbwa rero ati narataye amaboko ubu rero ngira ndimi ivyo nzorya gusa kuko urumva abo bafonctionnaire bayarose baguha ifaranga n'imeya ayandi bagaca bijanira kwinywera urwagwa kuko yabazi ko mu kwezi kuza ya rero aho navuze abafonctionnaire abizi urumva nibo bari kudukanuza kugira du produits ugiye mu gisoda ho karakaroge kuko mu gisoda ho n'umushahara urawurya wose sample ukajana mu nzoga abandi bajana mu maraya kuko wambikwa n'igihugu ukarya igihugu ukwezi ugahera hanyuma mbwira upasi ucuja ngo kuko twakuze rero twebwe ikimbabaza iyo conscience amaze kuyibona ni bake muri twebwe dukuze nico ituma nasaze igituma indyane twama turiko turaryana twabaye benshi ntitwaba tukikwigwa ugaca uvuga ngo vaho nanje ndahaje ngo mbisa jewe nzoshikirwa ryari amacakubiri agacaza eheraba abahariya muri iriya ntara bo barose twebwe ntitwarose injyane zigaca zitangwa tujyanira iki ubusa twese turiko tujyanira ubusa uruhombo twagize ngubwo erega ivyo birafekta umutwe gushika ubu hariho umuntu atari kwahembwa na leta yumva ko apfuye hariho umuntu utamubwiye ibujumbura kandi mubarire naho ibujumbura nk'umuntu atagira akazi uri bujumbura ubaho gute utabaye umu escrow wobaho gute nta muntu n'umwe Imana yaremye ngo azaba umukene kusaba gutya nta n'umwe Imana yaturemye twese tuzerutunge twihe tube nta mana Imana yaturemye tugira amagara meza tumererwe neza mugacaza shetani nayo ikiradupfuka ituzanira mauvaise esprit niyo rero usanga benshi twakuriye ko ico gihe narumva nk'abana sinari ntibari bwakunde ruguru ava ngo mve ngo papa ngo ruguru ndabwira nta kibazo mwebwe murakoma muri ubwo bujumbura bwanyu jewe nzoba ruguru ni kwa gatandatu nzoza ndamanuka ndabazaniye ibyo kurya muzogindwi yose uko zoba ndiko ndarima nirendi bugiye ku mashuri naje nca nidugira ngaruka ni jewe abafonctionnaire bazoja ku kazi nanje nje ku kazi batahe ntahe banywerengwe n'irindi kuko naje nzoba nkora iwanje bazi kunanirwa kwiha akazi
ngo ndindiriye uzova akazi. Iyo esheke twagize sinifuza ko twokwama tuyigira. Il faut créer une génération nouvelle. Jewe nita mwebwe ugwaruka nk'inkoni, twebwe abakera dutegerezwa gukomeza kugira tuyishimikize. None ngaha je mfise imyaka 65 ntegerezwa kubona yuko inyuma yanje hariho uwo nishimikiza, nkumva ko ndyamye mvuga nti ndisinziririye ndaremye, hariho abariko barakora ibikorwa ku buryo amabarabara ariho, ninagenda n'akaduga nzoca mu ibarabara ryiza, nzokwivuza mu bitaro vyiza. Kubera iki? abariko barakora bariho. Uburimyi ajya numvise uri kwagira mu burimyi abagira ubushakashatsi mu gufasha mu burimyi, haje numvise icari ku mutima gitanguye kururu, kuko jewe ndumurimyi, hari ndumurimyi kabisa. N'ahantu gushika ubu ntaraheza gusoroma ibigori, ndacasoroma, ndazi ko ibigori sinzobura itoni n'imiburiburi 80 n'imiburiburi, yuko baguma basoroma. Ndi umurimyi rero, mperuka gusoroma umuceri hagiye ubanza, ndi umurimyi. Oro rero reka ndababwire ko ndi umurimyi. Umunsi umwe hari bubanza nyene abakozi baca banyaka 7,000. Ndabaza mbwira je nkurishe 7,000 ku munsi, raba ingene mungana, nzokunguka gute? Ati Mutama ushaka udutegere ngo hananje sizi wanje umurimyi mpembe 4,000, ngo ahi wawe ndya 3 gusa. Ndikuvuga bwiye iki setup adroalese ndashaka kuja kwirimira wanje, ndaza nari guhembo ndayihembe. Ndabiraba ndiko ndazunguruka ubu, sinzi ko mwe mubibona abantu bariko barubaka kutuzu twiza. Umuntu ariko yubaka akazu keza, menya yuko ijya ni dividende. Abapeiza aho bitwa Nyarucari uno munsi ni bariko bakutuzu twiza. Umutamakazi ubu ntagifata taxi vero, afata taxi moto. Ni ubuzima buriko buraduga. Nca ndavuga ntubo rero babonye yuko agriculture irimwo business, kandi muri ravye igihugu kiriko kiraduga, amakomine ubu ariko aragira ikigega kiduga kubera abantu barimbura bagashora. Komine Mukike bambwiye yuko gushika ubu ntibashora munsi y'itoni 80 z'ibiraya ku munsi ku munsi. Murumva ayo mahera yinjiye mu komine ya Mukike ku munsi, ifuso zirajanye, ejo zizojana, hirya y'izojana n'amahera ariko aja mu komine. Iyo komine mwumva imeze guto, iratunze kandi ubuyibonye gutya gusa kuraba mu maso urayibona ko ari komine. Agriculture rero hajya nace ntabwo kwimvira icambere, twe tarondera ama mashini baga. Umuntu azi ko ari umurimi nabararondera tracteur, abakozi ejo uzobabura. Aha rero jewe muri ko mungirira solution, kuko urimye nk'hegitare 20 z'ibigori urazi gupompa impongwa birabananira. Je hariho nkande mi hegitare twagize sheke, urumva barapomvye bakama bahashika ubwanyuma bahageze ko bataha, bapompa basaga bahageze ubwanyuma, nzasanga ende mi hegitare narayihomvyeko. None wumva nkoresheje bwa buhiga bwanyu iyo sheke zoyigira, wavuze ibintu byo kurima n'ingoga umwanya mutoya, ihegitare 20 udakoresheje abakozi 200. Emwe uzoziheza ryari? Iseziba yaheze. Je ndafise ikawa ibiti 10,000, ntarose nk'abakozi 80 babaye 20 baheza kubagara, hahandi bahera hamaze kurara. Twe turiyumvira, urumva emwe nkiyo solution muri ko murazana, emwe muzobona. None erega akamaro k'amanama hajya bababonye, hajya hariho publicité yabaye. Emwe najewe ntimugire ngo haragahembe mugiye kundonka, haramutantore ama solution muri agriculture, nzobahamagara tuje kuri tere. Ibi mwavuze kuvomera, je nazanye abazungu bo muri Afrika y'Epfo kundabira ingene nshobora kuvomera imirima muci, hazoguma baranyereka, basanga n'ivyo nariko ndafite igitari vyafo.
kandi aha rero usanga abahinga tubafise muri uru rwaruka nyene mu gukaja guhiga ubuhinga ahandi